Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye kaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 kwezi kwa mbere uyu mwaka 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu gihe ku munsi w'ejo muri Uganda hateganyijwe amatora, bamwe mu baturage basanzwe bakoresha interinete barahangayitse. Akamo twobatera nuko bogerageza kwigumya. Ubwa mbere aya matora yerekeye abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Buganda. Twebwe nk'impunzi ntituyarikuriwe. Naho impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu zasabwe kutivanga mu matora mu buryo ubwo ari bwo bwose. Arababyaraga 8 mbona nta bwaki bigeze barwara. Hari n'igihe ubyara umwe akanakunanira. Abantu bari kwiyongera ari benshi urebye mwivize tugezemo bagira abana babiri. Ni mu gihe ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare mu Rwanda bwerekanye ko umubare w'abana bavuka ku mubyeyi umwe wagabanutse mu myaka 5 ishize. Urahagarariwe na mugenzi wacu Jean Dasi Hondimonde. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye ku buryo burambuye, Chansa waduteguriye amakuru agezweho. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaburiye Israel ko ishobora kuyitwarira muri sentare mpuzamakungu mu gihe itokuraho amategeko yafatiye ikigo UNRWA kijejwe impunzi z'abanyapalestina kandi gasubiza n'ibintu yafatiye ico kigo. Israel ivuga yuko ico kigo gisigaye kirimwe abantu bo muri Hamas kandi ko mu biheruka kuba vuba bateye mu ivuriro rimwe ryo mu seruko bwa Yerusalemu iciritegeka kugara iminsi 30. Ni inkuru ya John Sadwolf mu mva mu ijwi rya Gildas Yehundi Impundu. Igisata ca ONU kijeje gufasha impunzi z'abanyapalestina UNRWA cavuze kuri uwa mbere ko inzego z'umutekano za Israel zinje mu ivuriro ryaco riri muri Yerusalemu zisaba ko ibimenyetso byose biranga ONU bikurwaho, zongera zitanga ikiringo c'imisi 30 kugira kibe cugaye. Ico gisata kivuga kandi ko caronse ubutumwa bw'ibigo bijeje gutanga amazi n'umuyaga nkuba buvuga ko umwanya n'umwanya bishobora kugicira amazi n'umuyaga nkuba vyisunze itegeko ryemejwe n'inama nshingamateka ya Israel mu mpera z'umwaka uheze rihagarika imigenderanire n'ico kigo. Ikete ryashizwe ahabona umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yanditse mu ndwi iheze amenyesha ko ONU ishobora gushengeza Israel imbere y'ubutungane mpuzamakungu hamwe itofuta iryo tegeko. Ishirahamwe ONU rivuga ko igisata caryo UNRWA gitanga imfashanyo ngirakamaro cane ku banyapalestina bari mu burere bugenzurwa na Israel kandi ko ibigo vyacu bikingiwe n'amategeko mpuzamakungu. Iran ivuga ko igiye gutangura guca imanza z'abafashwe mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi mu gihe amaziko y'abapfiriye muri iyo myiyerekano abandanya. Umuryango w'umusore Elfan Soltani yafashwe muri iyo myiyerekano yabereye mu gisagara ca Karaj uvuga ko wabwiwe ko ashobora kwica uno munsi. Ishirahamwe ryo muri Amerika riharanira agateka kazina muntu rivuga ko abantu bagera ku 2500 bishwe muri iyo myiyerekano harimo n'abana 12. Iteleviziyo ya leta ya Iran irikirerekana amashusho y'isinzi ry'abantu bariko bitaba umugirwa wo gufuba abasirikare barenga 100 bapfiriye muri iyo myiyerekano. Iyi ni BBC. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko tayokora neza kurusha mu gihe Amerika yobigenzura Greenland. Abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi yavuze ko iryo zinga risanzwe ritwagwa na Denmark ari ngirakamaro ku mutekano wa Amerika no kubijanye no kwikingira ibisasu vya misiri. Ayo majambo yatumye abatari bake mu barongo ibihugu vya Buraya harimo Ubufaransa babivuga ko imbere yo guhura n'umuyobozi wa Greenland Denmark bahurira muri Amerika. Uyu munsi umukuru w'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yasubiriye gushimangira kuwoshobora guhitamo kazoza k'iryo zinga. Greenland ni y'abaturage bayo. Niyo mpamvu Denmark na Greenland aribo bonyine bagomba gufata ibyemezo bireba Denmark na Greenland.
turaganira cyane na leta ya Denmark kandi tuganira ngo twumve ibyo bakeneye kandi tumenye ibyo abaturage ba Greenland bakeneye. U Rwanda rwarungitse muri Jamaica umugwi w'abasirikare b'inzobere mu bwubatsi gufasha ico gihugu gusanura ibikorwa remezo vyasambuwe n'igihuhusi Melissa cateye ico gihugu mu kwezi kw'icumi guheze. Igisirikare c'u Rwanda catangaje ivyo ko ivyo vyakozwe bafatiye ku masezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Igitigiri c'abasirikare barungitswe muri ivyo bikorwa nticatangajwe. Leta ya Kingston muri Jamaica ivuga ko ico gihuhusi cisha abantu 32 congera gihombesha iki gihugu hafi miliyaridi 9 z'amadolari ya Amerika. Ratifa. Urakoze cyane Chancellor. Dutangiye amakuru ku buryo burambuye mu gihe yateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ejo mu gitondo. Internet yahagaritswe mu gihugu hose kugeza igihe kitaramenyekana. Urwego rushinzwe kugenzura itumanaho muri iki gihugu rwatangaje ko rwafashe iyo ngingo mu rwego kurinda umutekano no gukingira amatora. Abaturage barenga miliyoni 20 iteganyijwe ko bazatora umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kane tariki ya 15. Umunyamakuru wacu Siriake Muhawe nayo yasuye umujyi wa Kampala aganira namwe mu baturage ku kibazo kihagarikwa rya internet. Ingaruka ni nini cyane kubera yuko ngiyo nimwigisha hari abana najyaga n'iki bari mu gihugu Rwanda zambohereza akazi gukora, ariko ubu ngubu ndagerageza nkora ntabwo bigenda, so ubu abana barangwa nta kigombo. Uyu ni Sara Daniel, umunyarwandakazi aba mu gisagara ca Kampala. Uretse ico gihombo cyo ku kazi, avuga kandi ko bimugora kuvugana n'umuryango yasize muhira. Ababyeyi banje baba Tanzania, ubu najyaga ngwana kuri WhatsApp, ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka. Ndagerageza kugira ngo kuri WhatsApp ndibone nabo byanze. Kubakora urudandaza rubayabaye nabo nyene ntiborohewe. Joseph afise restaurant. Abakiriya biwe yabaronka akoresheje imbuga hwaniro nka TikTok na WhatsApp. Ubu avuga ko mu gihe guhagarika internet vyomara umwanya muremure bohava baca bugara burundu. Mu bisanzwe dukoresha taxi z'ipikipiki zikoresha internet, ariko ubu ntazoronka ziza gutora imfungurwa kuko nta internet ihari. Duhamagara bisanzwe, mbona tuzohava twugara kuko ata internet abantu ntibaboneka. N'abakozi bakora mu bisata bitandukanye barafise ico kibazo ca internet. Gloria Ibrahim numumenyesha makuru ariko kandi arakora n'akazi ko kudandaza. Avuga ko akazi kiwe ahanini agakorera kuri internet. Nk'uyu munsi avuga ko atashoboye kwitaba inama asanzwe ajamwo zibera ku muhora wa internet. Navuga ko internet nyikoresha kuri 85% mu kazi kanjye, ariko kandi ngira inama nyinshi. Nk'uyu munsi nari mfite inama ariko byananiye kwijyamo. Leo nilikuwa na vikao lakini imeshindikana. Uretse ivyo, Gloria avuga kandi ko kuba ata internet ihari bituma agira umutekano muke kuko bitagikunda ko afata taxi aciye kuri ubwo buhinga mu gihe yifuza kuja ahantu. Sasa kama nasafiri na labda natoka kazi. Iyo ntashye mvuye ku kazi aha muri Uganda ni ngombwa ngo wifashishe internet mu guhamagara taxi moto kugira ngo ize kugufata. Izo zikoresha internet rero iyo zidahari mpita mfata iyo mbonye ku muhanda kugira ngo ntahe. Kuri nge nta mutekano bimpa. Kuondoka kwenda nyumbani ambazo kwangu upande mwingine sio salama kwangu. Mwitangazo kasohoye akanama kajejwe kugenzura itumatumanako muri Uganda kavuga ko kafashe iyo ngingo kumva z'umutekano no gukingira amatora. Ariko abanebagura iyo ngingo bavuga ko izotuma hataba umuco mu matora yimirije kandi ikaba ari yo kwivuguruza mu byari byashikirijwe imbere ko internet izobandanya ikora. Siriake Muhawe nayo BBC gahuza miryango Kampala. Twerekeje mu Burundi, ishami rya ONU rishinzwe impunzi HCR muri iki gihugu rivuga ko ricyugarijwe n'ibibazo byo kwitaho abanyekongo bahungiye mu Burundi ku bwinshi. Mu kwezi gushize mu cyumweru gishize abagera kuri 53 muri abo bantu barenga mu 90 barapfuye kubera impamvu zitandukanye zirimo n'indwara ya kolera. Inosa Sangala ushinzwe ibibazo byihuta muri HCR mu Burundi yabwiye umunyamakuru wacu Gildas Hondimondu ko hagikenewe byinshi ngo bitabweho ndetse n'impamvu abo bantu 53 bapfuye mu minsi ishize. On a eu des décès qui étaient liés au fait que abapfuye byatewe nuko impunzi zashikiye rimwe ari nyinshi cyane ntibishoboke ko bose baca basuzuma
kugira hamenyekane abo babaje basanganywe indwara canke izindi ngorane z'amagara zikenewe kwitabwaho. Ibyo byose ubu biriko birakosorwa. Abari mu bitaro barahabwa ingaburo, ubu amavuriro kandi arafise ambulance zikwije ibikenewe, bibaye ngombwa abarwayi bararungikwa mu bitaro vyo mu karere k'ubuvuzi. Ibyo byose vyatumye ibintu biba vyiza gusumba. Duherutse kandi kurangiza ico twita fixing, no kuvuga ko twaharuye abantu bose n'imiryango dufise mu ikambi ya Busuma uko bangana mu muryango umwe umwe n'aho batumbereye. Ibyo byose bikaba bifasha kumenya abari bo n'abakeneye ubufasha bwihuta. Muri ico gikorwa rero twasanze dufise impunzi zose hamwe ibihumbi 65,129 mu miryango ibihumbi 13,707. Exactement 65 personnes. Muri rusangi ibibazo nyamukuru biba hanze n'ivyahe muriko mubitorera inyishu gute? Nous avons des défis énormes dans tous les secteurs, comme vous pouvez l'imaginer. Nk'uko mushobora kuvyibaza, dufise ibibazo biduhanze mu bisata vyose. Twari dufise amahema makeya twahawe na IKEA, ariko ntiyarakwiye kugira abo bantu bose barenga ibihumbi 65 baronke. Ubu twaratangiye kubaka ibibandahori byo kuraramwo. Si vyo umuntu yo kwifuje, ariko bisumba gusa, kuko nibura birafasha gukingira abantu imvura, izuba n'imbeho. Ariko rero ugasanga abantu baba mu kivunga, aho bishobora gutera ibindi bibazo ku magara yabo. Ku buraro rero turacakeneye vyinshi cane, turacafise abantu batararonka aho bakika umusaya. Et donc en termes d'abri, on a encore énormément de besoins. On a encore un certain nombre de personnes qui n'ont pas encore d'abri. Sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mu bijanye n'amazi turacafise ikibazo gikomeye cyane. Mu bihe bisanzwe umuntu akenera amaritiro 15 y'amazi ku munsi, ariko ubu tuvuga ni mu bihe vya korera haba hakenewe amazi menshi gusumba. Yamara ubu turacari munsi y'amaritiro 2.5 canke 3 ku muntu. Ayo mazi ni make cyane uravye urugero fatiro rw'ayabakenewe ku muntu. Turacafise rero ibibazo nk'ivyo mu bisata byose. Et donc nous avons des défis comme ça dans tous les secteurs. Aujourd'hui le PAMU irashobora gutanga ivyo kurya ku mpunzi, natwe tukongereza ku mfashanyo twaronse, ariko ibiri mu bubiko ni ivy'amezi makeya. Inyuma yo mu kwezi kwa gatatu tuzi uko bizogenda, hamwe amafaranga twasavye atoboneka, ibintu bizodukomerana gusumba. Nous cherchons à mobiliser dans tous les secteurs ne viennent pas, nous serons confrontés à une situation encore très difficile. Mbega nyene kaka mwatera mu kwezi guhezeho gusaba miliyoni zirenga 35 z'amadolari zo gufasha izo mpunzi gushika mu kwezi kwa kane, kamaze gutanga iki? Certains bailleurs abafasha batari bake barerekanye agatima ko kugira ico batanze, ariko gushika ubu nta mafaranga afatika no kubwira araboneka. Uwo yari Innocent Sangala ushinzwe ibibazo byihuta muri HCR mu Burundi. Dusubiye muri Uganda, muri iki gihugu hateganyijwe amatora ku munsi w'ejo, impunzi z'abarundi ziri muri iki gihugu zasabwe kutayivangamo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Biba bisabwe n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi Refugee Rights Organization. Umukuru w'iri shyirahamwe ni Frederic Ndayisenga. Abarundi nk'impunzi basa nabaha baravye kumbure n'indimi nyinshi, hari usanga banahuza, hari naho bamaze igihe kinini bamaze kumenyerana n'abantu babaye abagenzi babari mu matora, gutyo ugasanga ivyo vyo bakwega biyumvi bisanze bari mu matora kandi batabafitiye uburenganzira. Mu matora aheruka mu 2021 mu matora aheruka hari habisanze bapfunzwe, twaye basanze bapfunzwe, bo babagirizwa ko bagiye mu matora ngo baranayahagarikiye, ariko urumva ivyo inzego ntitwashikiriye amadosiye yabo ngo tumenye neza umwe wese ico yagirizwa, ariko bijanye n'ivy'amatora duca turiyumvira rero tuti reka tukinge. Barakora akazi, urabona abantu barakorana, ugasanga murakorana, bagira amazamu, bakora ivyo bodaboda canke mu yindi migwi, ugasanga arafise ubugenzi bwashitse kure, bagiye muri ico gihe cyo bavuga bati dushigikire no muri ibi, bakaca babana muri byose, bakibagira yuko bafise aho bagarukira. Akamo twobatera nuko bogerageza kwigumya. Ubwa mbere aya matora yerekeye abanyagihugu bo mu gihugu cy'u Buganda. Twebwe nk'impunzi ntituyarikuriwe, no kubirabira kure, bakagumya umutekano, bakubaha amategeko bahabwa n'ababarongoye ngaha bitunganije neza. Hariho inzego kuva hasi gushika
hejuru rero bubahe cyane cyane abatware bo hasi cyo bategetse bacubahe beyace kure y'imigumuko kuko hariho kumbure ahantu usanga hakoraniye abantu hakaza abajejwe umutekano kubigiza inyuma muri abo bantu twifuza ko impunzi z'abarundi batobamwo cyane cyane umunsi w'amatora n'umunsi ukurikira ngaha anye izo bari iminsi y'amakonje barabivuze nibagume mu mazu iwabo mbere kumbure babishoboye bashobore gusuma ibyo bazokoresha muri iyo minsi ibiri hanyuma bakurikire amaradiyo yo ngaha bumvirize agahita bumvirize ibivugwa hanyuma bavyubahirize bazoba bakoze. Umukuru w'ishyirahamwe Frederic Ndayisenga w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi Frederic Ndacyayisenga. Juventi abadukurikira baravuga iki ku mbuga nkoranyambaga? Inkuru duhereyeho nivuga ko Perezida Trump wenyine ari we wahagarika Putin, niko Perezida wa Poland yabwiye BBC. Wita Putin yanditse ati izo ni ingorane yemwe Trump abakoresha uko ashatse nta kundi gusa Putin nta numwe wo kumuhagaritsa we atabishatse ubwe. Wita Uwineza Josiane waratanga igitekerezo kuri video iri ku mbuga nkoranyambaga zacu y'impanuka y'inyubako yabereye muri Thailand aho icyuma cy'ubwubatsi cyanutse kigwira gare ya moshi ariko y'abagenzi 30 barapfa. Yanditse ati nta wacikira urupfutu musenge muzapfe mukijijwe. Indi video yatanzwe ibitekerezo Latifa nivuga ku mukuru wa komisiyo y'amatora muri Uganda yavuze ko aterwa ubwoba. Uwita Jire yadusabye ko twamuhaho inkuru yakomotse twamubwira ko yajya ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri BBC gahuza.com kandi twamubwira ko Sirake Muhawe nayo ari muri Uganda ari gukurikira amatora. Uwapfuye cyangwa uri muzima nakoze byose ngo ufatwe. Ibi byavuzwe na guverineri wa Ituri abwira inyeshyamba Thomas Rubanga. Iyi ni inkuru wasanga kuri BBC gahuza ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu. Abadukurikira bayitanze ibitekerezo. Niyo nsaba Fulgence yayitanze igitekerezo ati none se ko mperuka Tshisekedi ni perezida wa DRC asinyanye na Uganda amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano. Ati kuki igihugu kidafata Rubanga ngo kimushyikirize Kongo cyane ko akorera ingendo muri Kampala. Latifa twababwira ko abadukurikiye bajya ku mbuga nkoranyambaga zacu no ku rubuga rwacu bakaratanga ibitekerezo bagasoma n'izindi nkuru ziriho. Urakoze. Tuvuye mu bitekerezo byatanzwe n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu bamwe mu banyarwanda batandukanye bavuga ko umubare w'abana bifuza kubyara bamwe baba bavuga bati ni mubyare abo mushoboye kurera abandi bati harera Imana. Ku rundi ruhande ariko impuguke zivuga ko kubyara ari byiza ariko ko bishobora nanone kuba ikibazo iyo bidahuye n'ubukungu bw'igihugu. Ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarurishamibare bwerekanye ko umubare w'abana bavuka ku mubyeyi umwe wagabanutse ugereranyije n'imyaka 5 ishize. Ese ibi byaba bisobanuye iki? Ese wowe wumva wabyara abana bangana gute? Inkuru irambuye twetegure na Jean Claude Mwambutse. Imibare iherutse gushyirwa ahagaragara n'ibarura ku baturage n'ubuzima ivuga ko urugero rw'abana umunyarwanda akazabyara rwavuye kuri 4.1 rugera kuri 3.7. Hari abasanga ibi byaratewe n'imyumvire yahindutse kubera ubukangurambaga ku kuboneza urubyaro. Ibi birashoboka ariko hakaba n'abavuga ko ubuzima burushaho guhenda buhatira umuntu kubyara bake bitagombye ko abyigishwa. Ku rundi ruhande hari abavuga ko kubyara bake ari amaburakindi. Uyu mubyeyi yambwiye ko yerekeye aho kubyara kubera ko umugabo we yapfuye naho ubundi ngo ntiyari kwemera kubara imbyaro. Navukanye n'abandi barapfa nsigara ndumva numvaga nagomba kuzubaka umuryango tukaba benshi. N'ubundi umwana iyo avutse ntabwo ari twe tumurera. Hari ababyaraga 12 hari ababyaraga 8 mbona nta bwaki bigeze barwara. Hari n'igihe ubyara umwe akanakunanira kandi wa wundi wabyaye benshi ugasanga abe ni nabazima ntibamunanira. Ngewe ku ruhare rwanjye bibye ko ntabirimo nakomeza nkabyara. Ibi ariko ntabihuza n'uyu musaza nawe bigaragara ko bari mu kigero kimwe. Abantu bari kwiyongera ari benshi urebye muri vize tugezemo bagira abana babiri uri buryo ngo usagurire isoko ariko iyo ugira ufite babana babiri warababyaye ukafite umusaruro warabahagije we akagira amahirwe akabona nawe urugo rwe umwe yamara kurongora cyangwa undi amaze no kurongorwa bituma nawe nibura n'umugore wawe
musarura mukabona icyo kurya kandi mugasagura n'isoko. Impuguke mu bukungu ndetse n'imyororokere zivuga ko kubyara benshi ubwabyo atari ikibazo, kuko hari aho usanga abaturage benshi bagira uruhare mu izamuka ry'ubukungu, ariko mu bihugu bikennye ngo ibi bigomba kwitonderwa kugira ngo ubwiyongere bw'abaturage butaba umuzigo. Dr Fidel Mutemberezi ni umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Babyara aho bashoboye kurera, ubundi babishatse kuvuga ngo mubyare bakeya, kuko byagaraye ko ari ikibazo iyo abantu babyara abana benshi, tera ibindi bibazo bisumbuyeho, ari imiryango itabasha gukemura, ari n'igihugu kitabasha gukemura. Kavuga ati rero ibyiza ni uko abantu babyara bakeya. Niba mu rwego rw'igihugu polisi ihari ariyo kugira ngo kubwiriza abantu ngo babyare abana bakeya, rero ntabwo bavuga ko niba birimo kugenda bigerwaho, ntabwo bavuga yuko ari ibintu biri negatifu. Ariko nyine mu myaka iyi n'iyi bishobora kuzamanuka bikagera yenda no kuri babiri cyangwa umwe, usanga tubaye nka China yamaze imyaka myinshi cyane ibwiriza abaturage kubyara umwana umwe, none abaturage batangiye kugabanuka. Dr Mutemberezi asanga ku bihugu nk'u Rwanda hakwiye kubaho politiki zihamye zo kugenzura imyororokere kugira ngo ubwiyongere bw'abantu budasumba ubukungu igihugu gishobora kugeraho. Ibi bikiyongeraho inyigisho zihoraho zigamije gukangurira abaturage akaga gashobora guterwa n'ubwiyongere bw'abantu mu gihe ubukungu bwaba budatera imbere cyane. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa harakoze cyane. Tujye mu mikino, aho irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika AFCON muri Maroc rigeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Imikino yombi iraba uyu munsi mu ijoro, aho ari bubanze Senegal na Misiri. Mugenzi wacu Yves Bucyana tukaba turi kumwe nawe ku murongo w'iyakure. Yves, wiriwe neza? Mbwiriwe cyane. Yves, uyu mukino hagati ya Senegal na Misiri abantu bawutegereje gute? Uyu ni umukino ukomeye mu by'ukuri, aya makipe yombi arakomeye, ariko ikiri hejuru y'ibyo nuko ari umukino usa n'uhanganishije abakinnyi babiri, abagabo babiri, Sadio Mane wa Senegal ndetse na Mohamed Salah wa Misiri. Aba bombi bafite imyaka 33, bigaragara yuko basa naho bagiye gucyura igihe mu gikombe cya AFCON. Ikindi kandi bakinnye mu ikipe imwe ya Liverpool. Hanyuma ikiri hejuru y'ibyo nuko ikipe ya Senegal yakomeje yagiye kenshi itsinda ikipe ya Misiri, aho bahuye, aho baheruka guhura mu mikino y'igikombe cya Afurika hari mu mwaka wa 2022 muri Cameroon. Senegal itwara icyo gikombe igitwaye Misiri yitsinze kuri za penalty. Ikindi kandi nuko Mohamed Salah afite inyota kurenza ngo n'umunyamisiri wari we wese ndetse n'igihugu cya Misiri ubwacyo, kuko nta gikombe cya Afurika yari yatwara kuva muri 2010 aribwo we yaragiye gutangira gukina, aribwo yaratangiye gukomera. Umukino wa nyuma uteganyijwe ryari? Umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru hagati y'iri butsinde hagati ya Senegal cyangwa se Misiri, n'umukino wa kabiri uza guhuza Nigeria na Maroc. Urakoze cyane Yves. Murakoze cyane. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Reka twerekeze mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba, aho mu kiganiro tugiye kubagezaho tugiye kubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Mugenzi wacu Juventine yaduteguriye. Muragije Maria. Ikiganiro cy'abari n'abategarugori cy'uyu munsi naganiriye na umubyeyi Grace. Ni umukobwa w'imyaka 25, akora amavuta, isabune n'ibindi bikoresho by'ubwiza mu bisigazwa by'ikawa. Yarangije kaminuza, afite inzozi zo kwihangira umurimo. Igitekerezo cye cyatangiriye mu kazi ko gucuruza ikawa yo kunywa yakoraga akiri umunyeshuri. Bwa mbere nabanje kuba umubarista, nyuma yo kuba umubarista nasanze hari ibintu byinshi bigenda bisigara tugenda tumena mu gihe twasavingaga abakiriya. Nyuma yaho njya no kwiga ibintu bijyanye na food science, niho nakwiye igitekerezo cyane kuko ku ishuri batwigishaga kwihangira imirimo ndetse no gufata ibiribwa twabyongerera agaciro. Bihuza rero n'ububarista, ndeba n'ubundi ukuntu byangiza ikirere bitewe n'uko abantu benshi bavugaga ngo bivamo amafumbire, kandi ugiye ugereranya n'ayo mafumbire atitaweho neza agenda yica ibidukikije. Naje gukora ubushakashatsi
usanga muri ibyo bisigazwa harimo amaside ane, 2 yica ubutaka n'2 yica ibimera, kandi ayo ngayo yica ubutaka n'ibimera ashobora kuza ari nk'umuti ku mibiri yacu. Rero niho igitekerezo cyavuye cyo kuzajya nongera agaciro ibisigazwa by'ikawa. Uretse guhanga umurimo no kwiteza imbere, ubusanzwe Grace yagiraga ikibazo cy'uruhu, akagerageza amavuta atandukanye ariko ntamufashe. Yaje no gukora ubushakashatsi asanga ibikomoka ku ikawa byaba umuti. Nanjye ubwanjye nagiraga ikibazo cy'uruhu, aho buri nyuma y'imyaka 2 narwaraga ibintu mu maso ndetse no ku maboko bimeze iwacu tubyita ibifaranga, bikaza bikanyangiza cyane. Ntangira gukora ubushakashatsi kugira ngo nkore izo product nshobora ubwanjye nanjye kuzajya nkoresha. Niko gutekereza ukuntu nshobora kubikuramo isabune ndetse n'amavuta nshobora kuzajya noga ndetse no kwisiga kugira ngo bibashe kunkiza. Nyuma ntangiye kubikoresha ibyo ngibyo, ntago nongeye kubirwara. Grace atanga akazi ariko akibanda ku bantu bafite ubumuga. Ese kuki ari we yibandaho? Iyo ni ntanga akazi cyane cyane ni ku gitsina gore, aho abo dukorana abo bakozi bane mfite, umwe ni umugabo udufasha muri production, abandi ari abagore, ndetse n'ubu ngubu tukaba turi gushaka kwinjizamo abandi bantu bafite ubumuga, kuko twasanze bahura n'imbogamizi ikomeye cyane. Ibi bintu reka mbishyire akadomo, ikomeye cyane, kuko nko mu mashuri nasanze harimo ikibazo gikomeye mu mashuri yabo, aho biga iyo bagiye ku ishuri bitewe n'abarimu babigisha baba bazi sign language, ugasanga abo barimu iyo bamaze gutera imbere bahita bagenda bakabazanira abandi barimu bashyashya kuzajya kubigisha kubona ubumenyi babahereza, ugazasanga ni ikibazo. Urangije bisaba ubushobozi bukomeye kuba yarabashije kwiga amashuri meza, ariko nanone wajya kureba abandi ugasanga basigajwe nyuma, kandi aribo bantu cyane batanga umusaruro mu ma business, mu bintu bigiye bitandukanye. So abo ngabo tugashaka gukorana nabo kugira ngo nabo baba bataragiye mu ishuri bashobora kubasha gukora ibintu by'amaboko bitarimo siyanse nyinshi, ndetse no kwihangira umurimo muri rusange. Umubyeyi Grace afite icyifuzo cyo kwagura ibikorwa bye akagera no mu bindi bihugu, kuko ngo yasanze ibisigazwa bya kawa ari isoko y'ubukire. Ikintu nteganya mu bihe biri imbere cyane cyane nuko ibi bisigazwa by'ikawa ntago ari hano mu Rwanda honyine bikwiye gukoreshwa gusa, ahubwo ni ku isi hose. Nkuko ari Greece Fair Cycle tubijyanye no mu kindi gihugu byagirayo impact kuko banywa ikawa. Ndetse ntago ari ibyo gusa, ni ukudufasha guconnectingana n'ibindi bihugu, byaba ari abantu banywa ikawa kuko biri ku isi hose, ndetse no gutanga akazi ku rubyiruko kugira ngo tubashe kwikura mu bukene ndetse no kwihaza. Ndetse ikindi no kubaka uruganda aho ruzajya rukurura ba mukerarugendo baje mu bushakashatsi bwo kureba umuntu watangije gukora ibisigazwa by'ikawa bwa mbere, bifasha mu ma reference agiye atandukanye. Uwo yari Grace, umubyeyi ukora mu bisigazwa by'ikawa, amavuta, isabune n'ibindi byifashishwa mu bwiza. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'abari n'abategarugori cy'uyu munsi. Naho ubutaha. Mugenzi wacu Juventine Muragije Marie arakoze cyane ku nkuru yadukoreye y'ubyaza umusaruro ibisigazwa bya kawa. N'umwanya wo kumva ibizaba bikubiye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye ko namusabye imbabazi akanyihorera, urumva nakora iki kindi soni? Ubu rero ngiye kugufasha Leya, kuko wowe rwose ndabona utagitekereza neza. Ni wowe nagira sori nawe. Niba hari icyo wamfasha Chris akambabarira rwose kimfasha. Ubu ngiye kumuguhamagarira. Ugiye kumuhamagara umubwire ngo iki sori? Ni 12:45 kuri BBC.
Orunana nirwo turukijeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba mbere yo gusoza reka twongeye twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu ari yibanzeho twababwiye ko muri Uganda abantu basanzwe bakoresha internet bahangayitse bitewe no kuba yahagaritswe ni mu gihe impunzi z'abarundi ziri muri icyo gihugu nazo zasabwe kutivanga mu matora yo ku munsi w'ejo twari tubafitiye n'amakuru y'imikino atandukanye ndetse n'ayo mu Rwanda havuga ko ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cyoresha mibare bwerekanye ko umubare w'abana bavuga ku mubyeyi umwe wagabanyutse mu myaka 5 ishize mwari kumwe nanjye Latifa umutesi nawe kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David Okelo aya makuru yarahagarariwe na Gildas Yondimonde